Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 mwaka 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara zose z'igihugu cacu haritezwe kandi imvura mu ntara za Cibitoke Rumonge Bururi hamwe na Makamba azoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza na Mwaro aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14 ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Cibitoke Bujumbura Makamba hamwe Bubanza hamwe na Kirundo ahazorangwa ubushuhe kurusha handi mu ntara ya Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29 Ejo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:06 rirenge igihe cy'isaha 12:20 Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguriwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje yabashikirije mwakoze kuyakurikira